turi ku rugamba tugana igihugu giteye imbere kandi kizotera imbere kuko vyangombwa byose birahari none ko Imana yabiduhaye. Nabona rero ko bo turima tukimbura tukarya tugahaga turye rero dushimira Imana. Aho kwidoga ngo ndabuzaka shimira Imana ubwa mbere uvivure. Erega ni murabi yo tuvuye uzura vivura utaka vi usubira kandi vi gato uzuravuga hanyuma rero ako kandi kabuze uri ku rugendo Imana yakubwiye kuri kuja mu gihugu cy'amata n'ubuki uhejeje gushima kakaririmbo duhejeje uri mwiza reka kuri mwiza Yesu uri mwiza akuhejeje ukaririmba rero wavivuye ugaca uvuga uti kaya kandi bariko barambwira kabuze kugira dushike hahandi ugaca uvuga uti saha gusa hari n'ahandi ndashaka ko habona bigira bigende neza bigira bigende neza saha gusa hari n'ahandi ndashaka ko habona saha gusa hari n'ahandi ndagomba kuhashika saha gusa hari n'ahandi ndagomba kuhashitsa saha gusa hari n'ahandi ndagomba kuhashitsa iyo saha gusa hari n'ahandi ndagomba kuhashitsa saha gusa hari n'ahandi ndagomba kuhashitsa iyo ndeganya mwambiwe ndeganya menya amabanga garere muri mwe muyera noye kwama mubi saha gusa hari n'ahandi ndagomba kuhashitsa. Aho kwidodomba uhejeje kuvivura banza urabe usubiza amaso inyuma urabe ivyiza Imana baze gukorera uca uraba vision iyiri urahabona uri ku rugendo hanyuma aho kwidodomba ngo nturashika ugaca uvuga uti ubu rero uri mwiza warangiriye neza Mana ariko nashaka nakajya kandi aho ni Imana izokumva muga widodomba nta Mana izopfa ikumvise izova ngo ni widoge ni waheza uzombwira